Ego turacyabandanya abana b'Imana rero nariko ndababwira kujya mu pasiteri wundi wa kabiri. Uwo mu pasiteri rero wa kabiri yitwa Emmanuel, urumva yari uwo mu Rwanda, ariko arambwira rero ngo Imana ngwinkuye ko ngo ama operation ngo naringiye gukorerwa. Hanyuma ndamubwira nti niko Imana yakubwiye? Ngwego ngo niko Imana imbwiye. Hamane ni none ayo ma operation yarayiki byari bimeze gute? Mbega izo operation Imana yakubwiye ko zari zivuye kuki? Hanyuma telefone iracika. Nyimba ari we yayiciye ntumbaze, aca ntumira ama audio nubu ndayafise n'ibyo twagiye twandikirana ndabifise. Aca rantumira ama audio, aca ratangura ngo Imana mama ngo ntiharirizwa, ngo Imana ikubwiye ngo igukuriyeho operation canke ngo igukuriyeho ikintu, ngo nuko kiyo kintu cyaba kigomba kuzoza kuba, ngo hanyuma ngo Imana ikagikuraho. Ngo hari umuntu ngo nahanuriye ngo yaragiye kujanya imba ngo Canada, aradondagura ibintu. Abazoza bishaka abana b'Imana muze mumbwire ndabibahe ndabifise, zoze ndabibaha. Sibyo nibyo by'uwo mu pasiteri wo mu Burundi, bimwe ndabifise. Hama ngo rero ngo je numvise ngumengo ugiye gupinga, ngo aca tangura ngo bya bintu babandi bavuga ngo baravugishwa, bariko baravugishwa n'umbarada. Maze rero ndababwira je ndagura kubyumva, narasetse bana b'Imana. Icyakora bankoreye n'umunsi wo guseka, naratweze ariko ndumva ngo avugira ibyo bintu byo ngo bani dutabare cyane. Hama ndavuga ni Imana yanje temwite abantu bafatwa kwisi. Ngwengo madango Imana irambariye, ngo Imana ivuze uku, ngo Imana ibiki ararondogora. Ndavuga ntibasha ntimurabateka mutwe kweri. Kubera rero nababwiye ntuze ya groupe yitwa Play of God, nuwo mu pasiteri niyo yari irimo. Urumva uwayikereye canke abayikereye bari abantu murabona ko ubu abantu barashira abantu hamwe kugira baze barabahutumwa bwiza. Suko abazonyumva bari muri iyo groupe, suko abapasiteri bose bayirimo bo barababeshi. Harimo abantu by'ukuri baba ari abana b'Imana by'ukuri bakorera Imana. Ndemera abapasiteri ko harimo abakorera Imana by'ukuri. Mugabo harimo beshi cyane ninjyajya nababeshi. Noneho rero bana b'Imana ibyaje rero gukurikira novuga ati byakasa mutwe sinzi. Jewe kuwa kangahe kuwa kabiri, ndumva ari kuwa kabiri, ubutumwa natanze kuwa kabiri bwo mu gitabo c'Abanyaroma. Murabona abagatolika tuvuga urumenyetso rw'umusaraba, ntibimara amaza, turavuga ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Umukobwa rero kubera jewe ndi umukatolike, kandi nubwo ndi umukatolike, Yezu Kristu jewe n'umutima wanje wose, Yezu Kristu niwe yantumye kuvuga ubutumwa bwiza. Ndemeza ndiyemera muri jewe, sinkubwiye we ngo wemere ko ibyo ndiko ndakubwira ari ukuri, mugabo kuri jewe n'umutima wanje wose nemera neza ko Yezu Kristo ari we yambonekeye, ari we yamvugishije, ari we yantumye. Kandi nzi ko ibyo mvuga n'ibyo nkora ntavangiwe. Ndazi ko ari Yezu yampagurukije kuvuga ubutumwa bwiza. Rero kuvuga urumenyetso rw'umusaraba ntibintera isoni. Nibyo ntanguze iyo keshi yo ndiko ndavuga ubutumwa bwiza. Hama ubutumwa nkabushira mu magurupe atandukanye, abantu bakabwumviriza. Noneho ndabushira muri ya gurupe. Kandi hariho uwundi munsi nari nashizemo ubutumwa wa mu pasiteri wo kuri Ntahangwa Bujumbura yitwa Samuel. Yarabwumvirije, nyimba yarabwumvirije gusa yarashize ko komanteri muri groupe
arerekana ko yashimye. Ntiyigeze avuga ati uwo muntu ibi bintu ariko arakora bite, oya. Mugabo aho ngira yaratanguye kumenya wa wundi yabwira ko Imana imutumye yoba ari jewe sinzi, gusa kubwo bwo kuwa kabiri rero niho rero nabushizemo, kandi kubera wa wundi wo mu Rwanda yari yatanguye kwaduka nawe ngo Imana irambwiye uko, umva natanguye kuza ndasenga nkabwira umukama Yezu ko mbona baba pasiteri banyetereye baba bambwira ngo wabatumye ibyo ubatuma nibyo canke nibyo ubujyaje, ariko nkaba narigeze kurota imbere yuko nza kuvugana n'uwo mu pasiteri w'Ibujumbura. Hama kandi uwo munsi rero nari navuganye n'uwo wo mu Rwanda, mwijoro buri mu guca candagira iyerekwa. Ngize iyerekwa numva ahubwo birananteye ubwoba, ndavuga nti Mana yo mwijuru, ibi bintu navyo mbonye Mana, ndabyuka ndasenga aho. Hama kubera nari kuba natanze ubutumwa kuwa mbere nisanga atabwo natanze, mugabo biba ngombwa ko nca ndabutanga kuwa kabiri kubera menyereye ndabutanga inarisanzwe kugira mu Burundi bavyuke basanga bwinjiye batangure babwumvirize. Nabwo nisanga sinzi ngene nibagiye, sinzi ngene nasamaye, nisanga ubwo butumwa nta butanzi. Ravuga ati uko biri kose nasamaye, mugabo ku mugoroba ndavuga ati uko vyogenda kose nubwo nta butanze kwisana agomba kubutangira, hamwe nto butanga Satani yonseka n'abadayimoni bakabona ko natsinzwe pe. Ndavuga nti reka ndabutange, ca ndabutanga ku wo mugoroba w'ijoro wino. Hama ngize gutya haheze umwanya ngiye kubona mbona wa mu pasiteri wo mu Burundi arahanutse, yanditse ibintu arungitse audio muri iyo groupe Play of God, ngo uyu muntu ngo asubize Yezu ku musaraba, ngo uyu muntu ngo jewe sindamutinya, ngo kubera iki ngo mumwumviriza, ngo kubera iki ngo mumuha umwanya, ngo uyu muntu ngo ariko arabazimiza. Yemwe aravuga ya audio ndayumviriza nawe uni wa pasiteri ariko aravuga uko. Aho ndavuga uko biri kose ego na bimwe nari naraye ndarota, nari naraye nderekwa buri mu guca, ca ndafata nanje ndirikodinga ndatuma iyo audio muri iyo groupe, ndavuga ati ti wowe pasiteri Samuel, wewe turazinanye uranzi, sinzi je ndakuzi, sinzi ko jewe unzi neza, jewe ndi wa mudamu wabwiye ko Imana igutumye kuri jewe, kandi ngira wamaze kumbona, waramaze kuntahura. Wewe wabonye ko ibyo wari kurambeshabesha ngo Imana yagutumye kuri jewe, wabonye ko bidahagije, ntakwemereye, washatse ngo uri kuranya tuza n'ibiki nkakugwiza n'ubusa nkanka kukumva. Ubu rero uje muri groupe kugumura abantu no kubabwira ko je nigisha amafuti, ibyo nigisha atari ibyo, ko ndiko nasubiza Yezu ku musaraba, ko abagatorika bakoreshwa n'amashitani. Irabe neza ubu urabe n'ibyo uri kuravuga ibyo ari byo, ntusange wewe witeranije ku Mana uvuga ngo uri umukozi w'Imana. Je ndababwire abantu bo muri iyi groupe ngaha harimo abapasiteri baguma baca muri box yanje bakaza kumbwira ngo Imana irababwiye, abandi ngo hinge banyatuze. Jewe wewe Samueli, wewe washatse kuvuga ngo ninje ngaho nze ndabira ngo Yezu n'umwami n'umukiza, uhagaze Bujumbura je ndi muri Australia. Njewe ayo majambo ndayavuga akarenze 10 ku munsi. We rero ntabwo wari kuza kumbwira ngo vuga ibi ngo ndakumva, na cyane ko nari namaze kuguhishurirwa kuri umubeshi. Ibyo rero mwebwe muba muri ko muraserereza abantu mucokoza ayandi madini canke musebya abantu, ubanze witonde kuko
mureke kuzimiza intama z'Imana. Hama ndirikodinga ndaheza ndarungika iyo audio. Haca habamwe uwundi muvyeyi umwe aca aravuga ngo yewe gaye ngo ariko gayemwe nawe uwo muvyeyi aragira ivyo avuze ariko aranegura uwo mupasiteri nukuri ukuntu yitwaye canke ukuntu ariko arapinga abakora ku rumenyetso rw'umusaraba ararengeje cyane kandi mbese uravye nyene yari yarengereye cyane mugabo jewe nyuma narumva nyene ko afitisha ryuko nase kumviriza vya bintu yari karambesha besha no kuba narase gusubiramo ya majambo yambwira. Ndamubwira ati wewe waranyibeshe ko uvuga ngo abarokore biburaya. Jewe sindi umurokore, jewe ndi umukatolika, ndi umukristu, ndi umukatolika. Kindi nacyo wewe wavuze ngo abarozi nabo gusengerwa bakaranduka ngo ntibakwiye kubaho ngo nabo gupfa. Ni Imana nta muntu numwe yipfuza kwapfa. Imana ibabarira uwari we wese. Yezu Kristu yadupfiriye kugira uwari we wese yatuye ibyaha byiwe akihana akigaya akirega Yezu aramubabarira. Rero wese numva ukuntu wowe urandura abarozi ngo bapfe baveho kandi wari ukwiye kubahamagara bakaza ukabasengera bagakizwa. Rero abana b'Imana uwo muntu nawe uwo muvyeyi yaragize icyo abivuga ko hama n'ubundi nongera ndarecordinga audio ndavuga ati bivanye na commentaire abantu bagize nababwira ati umva nababwire bana b'Imana ati hari haba abantu bamwe baba pasteri baracangira abandi bakaza baracafuza abandi bantu. Ati umupasteri ari mu Rwanda yitwa Emmanuel nawe arahanuka arambarira ngo Imana ngwiramubwiye ngo mwana wanje ngo gukuriyeho ama operation ngo ndababwira ati Manuel wewe ivyo bintu wowe kuzi ko warushize audio muri groupe uri kurasaba ko abantu boza baravuga nyimba bumviriza ijambo ry'Imana muba mwasizemo canke abakozi b'Imana tuba twasizemo nkakubwira ati ego je ndemera ko babiraba kuko naho batoba babiraba bose mugabo ugiye kuri groupe urabona ko abantu bariko barakurikirana. Mugabo wewe atani minoti haciye ugaca waduka ukambwira ngo Imana irakubari. Iyo Mana yakubariye kuko shize mu audio muri groupe ndiko ndakubwira ukuntu ugaca utangura kuzana ibyahe ugatangura kuvuga zijya ndimi ko wazivugishwamo ntumva n'ibyo uri kuravuga hajya kweri bijya anawe wewe Imana yakumpishuriye mu gitondo narinzi neza ko ibi bintu biza kugenda ukuntu narinzi ko wowe uri umubeshi. Ati rero ni mwihane muce bugufi musabe imbabazi Imana kuko Imana iri kirashaka ko mureka kubeshabesha abantu. Kuko mwebwe muraca mu magurupe kubera namenye ko hari n'umuntu w'i Burundi uwo mukozi w'Imana yitwa Manuel wo mu Rwanda. Si umukozi w'Imana umukozi wa shitani yafashe umuntu ari Burundi akamubesha ngo nakugiriye ku musozi gusenga ngo ndiko ndagusengera ngo Imana ngo yambwiye ngo ibi nibi mugabo habukeye ngo fasha ngumpa amafaranga ngo ngende ngo gusengera ngo ryari narakugiriyeyo ngo fata nyimba ari moto ibiki. Bantu b'Imana mbega mwabakozi b'Imana ko musengera abantu ngo baronka akazi ko musengera abantu ngo baronka amaviza canke se baronke ibintu kuki mwebwe mutihera ko ngo Imana namwe bibahe kuki mwebwe mutihera ko ngo Imana ibibahe mutarinze gufata umuntu ngo mumubeshabesha ibyo mumubeshabesha. Rero mwaho muri groupe rero ndarecordinga nyane ndavuga ati rero nimureke kuba mufata umuntu ngo mumuvuge nabi kuko mubonye ibyo mumushaka ko mutabirose genda mwihane mureke kuza murabeshabesha.
rero abana b'Imana abantu barafata jewe ikintu nabonye ni ukuvuga iyo gurupe ya Play of God irimo abantu bo novuga ati mu isi yose bo mu bihugu bitandukanye mugabo bakaraba bakabonamo umuntu bagabona ati uyu muntu ari Australia ari Canada ari Amerika bagaca bamuhamagara bagaca batangura kumubwira ngo Imana yavuze bantu b'Imana za muraraba neza iyo mana ntabwo ariko buri Imana irihangana pe iyo mana nawe we yo kwisangirika kwibwirira iyo mana yo koresha n'umuntu ari muri Australia huri ikakubwira usibye ko mugabo batabyemera rimwe na rimwe hari abantu bamaze guhabuka kubera bene abo bantu nzi abagore bo ngaha muri Australia bahukanye ingo zasambutse kubera abo bantu bavuga ngo Imana yababwiye umugore umwe yari yubatse n'umugabo wiwe twavanye mu nkambi twabana kwibarabara rimwe twabana hamwe mu nkambi ahantu hitwa muri B3 uyo mudamu umupasteri nyimba ari umupasteri wo mu Buganda w'umurundi niwe yabadutsemo azara babesha ngo Imana irambwiye ibi abantu amahera bagakora babarungikira ngo utagenjeje ukungo nguragowe ngo utabigenjeje kunguragowe umugabo ti ibintu urimo ntabyuzi reka kwizera abantu bari hariya no ngaho hariho abapasteri rega hariho n'abandi bagiye bumva ngo Imana ngo pasiteri bari hariya ngo babasengeye ngo kugirana baba abapasiteri bantu b'Imana Jezi Paul umusabyikazi w'Imana nzima mbere kuva nkiri umwana muto nakuze ndi ngendanyi hama ndagira muri Tanzania naho narabaye biga byo kuvuga umukuru wa Jumuliya ukasomera Bibiliya abandi ukasangira ubutumwa n'abandi ndagira muri Australia hama ariko ikintu jewe mpagazeko jewe Yezu Kristo yarambonekeye akeshi yagiye ambonekera mu nzozi hari ukuntu abigenza nkabona ko twari kumwe nawe nkamubona hanyuma nkabona ko ngarutse mu yindi mu isi narimwo mvanye na Yezu Kristo yaba n'umuvyeyi Bikira Mariya hama Yezu yarambwiye ibintu byo gukora Yezu ndazi neza ibyo ndimo na Yezu Kristo rero kubona umuntu yo kubwira ngo pfukama huri ngo ndagusengere ngo nawe ubaye pasiteri beshi muze muraraba ko ibintu murimo muba mubirimo neza Imana hari Imana itora kuko baciye mu masengero bakigishwa abandi bakabagomwa kumbure bakabigako bakabasengera bakabatira ibyo Jesi no biharira muri Katolika ho umubikira nta muntu yoshira igitambara mu mutwe yambara uko ashaka kose ngo agiye ngo kuba umubikira canke ngo azaravuga ngo numubikira ibyo ntibyokunda nta nuwo kwambara amakanzo ya padiri murazi ko hariho n'abama bayiyambika mugabo nyuma bikateturuka bikaja ku mugaragaro bagiye barabesha ukuntu ibyo byose ntabwo umuntu yo kwambara ikanzo n'imisaraba n'iki ngo acagenda avuge ngo ni padiri ngo bikunde Imana yo irafise ukuntu itora bajya b'abapatiri ifise kuiba yarabatoye kandi si uko bajya abapatiri n'abaraberanda bose oya harimo abarimo neza harimo n'abandi baba barimo nyere mu bindi byabo Yezu azobibariza mugabo muze muraraba ibi bintu byo kuvuga ngo nkaha muri Australia canke se sinzi nyimba na Amerika na za Canada ariko bimeze ariko nabo hari gihe tuganira bakabivugako abantu benshi baraduka bakabapfunguza amasengero
bagagira iki niki ugasanga turiko turanavyankanira jewe ndazi ko hari abanyanka kubera nase kubajoyininga ngo ngende mu masengero yabo hariho abambwiye ati burya dukoze uku wo tworonka amahiruku ariko jewe Yezu Kristo ntiyantumye gutoza amahira mu bantu nta n'umuntu yompa amafaranga ngo nuko navuze ubutumwa ngo ndayatore niyo umuntu ashatse kuma ndamubwira ati no irabi imfuvyi canke umuntu agowe mu Burundi uyamuhe hanyuma ntararangiza nuko nciye mbandanya uko byaje kugenda rero nyuma iyo groupe baciye bamboroka wa mupasteri wo mu Rwanda Manuel yaciye amboroka ibyasigaye biravugwamwo abagiye baca muri box bagiye babimpa bongera babimbwira nukuvuga wa Manuel yaciye abwira abantu bari muri groupe ngo jewe ngo ndababwire ngo umugore ngo arimo ngo daimoni ngo akoreshwa ni daimoni ngo yitwa Maria sidukuntu ya Mana yo mwijuru Imana yo mwijuru iduhe gutahura cyane kandi ziraba Imana igwiza imbabazi ku bantu pe kubera nkuwo nyimba ari umupasteri aja mu rusengero kandi nibyo kuko narakurikiranye hariho abambwiye ibyiwe barambwira ko ari umupasteri wo kuri w'ibujumbura mu rusengero rwa Pentecote mugabo nukuri siwe pe siwe nyimba abantu bamupfukamira bakamukomera amashi siwe pe yaranyagirije aravuga ngo arimo ngo daimoni y'ubupfumu ngo arimo ngo daimoni y'ubupfumu ngo akoreshwa ngo bantu bo muri Australia ngo ndababwiye barokore bo muri Australia ngo mwebwe ngo kandi ngo abantu benshi ngo baramwiyumva bantu b'Imana iyo groupe Play of God irimo abantu bo muri Australia mugabo jewe ntabwo maze mvugana n'umwe muri bo harimo umwe tuvugana ahubwo ubu niho nagiye mbona abantu bamwe baca muri box bakambwira ati nukuri udukuye ikintu cyari ku maso ti mu byukuri bajya abapasteri bamwe bagaca banyiganira ukuntu bajya abapasteri bagiye baca mu mabogisi bababwira nk'ibyo nyene bambwiye baciye babona nyene ko ari ubujyajya mugabo n'imbere y'Imana kuza kuvuga ngo jewe ngo nkoreshwa ngo ndumupfumu ngo ndumupfu Mana yo mwijuru emwe arakwiye kuzorokoka kuko hari ibyo yavuze ararengera cyane akarimbi ararengera cyane kandi imbere y'Imana jewe ndazi neza ko nta by'ubupfumu jewe ndi umwana wa Bikira Maria pe ndi umwana w'Imana yarabeshe rero ibyo yabwiye abo bantu yarabeshe yagerageje kongera kwigarurira imitima y'abasigaye muri groupe kuko mbere numvise umenga abo baranayugaye bivanye n'ibindi byo byaragiye birabasinzi jewe mu muryango w'iwacu sinzi ko harimo n'umupfumu sinibaza je nta mupfumu nigeze mbona no mu muryango w'iwacu haba kwa mama haba kwa data nta mupfumu nigeze ndahabona rero yavuze ibintu yarabesha abo bantu kweri yarabeshe kandi benshi baramutahuye baramenye ko nyene umwe muri bo niwe yavuze ngo Imana yarizi ko uyu munsi naravuze ati ibyanyu biragaragaye kuko mwebwe mukomeza kubeshabesha abantu atariko jewe rero ntimwombeshabesha ngo bibakundire ati ubwo nyene Imana yashatse ko sohora ubutumwa bwanyu ibyanyu bija hejuru bikamenyekana ko muri ko murabeshabesha tubwo rero mugende mwihane mureke kubesha abantu umwe rero niwe yavuze tisha tego kweri umunsi nk'ubu Imana yarizi ko azobigikorane nk'iki muri iyi groupe nubwo rero bana b'Imana nari kuvuga byinshi mugabo bivanye n'iminota mugabo nzoza ndabivuga no mu zindi nyigisho nzoza ndatanga ariko ndasaba bantu b'Imana mwumva neza ko muri ko muraja mu ijuru muri ko murakorera Imana by'ukuri murondera Imana by'ukuri ni muze turondera Imana tureke kurondera abavugishwa n'Imana canke abo bahanuzi b'ibinyoma kubera birababaje kubona umuntu yizera ngo azosengerwa n'uwundi muntu hoyo wewe nyene wobanje kwisengera ikindi abantu
bo muri iki gihe hari ukuntu umenga abantu barashaka kwizera abandi bantu cyane ho kuruta kwizera Imana. Uyo muntu ariko arakubwira ibyo bintu kuki umuha umwanya munini canke wo kumva ngo akwiye kuguhanurira canke ngo ari no. Yezu Kristo yavuze ati mu gihe cy'imperuka, mu gihe cyanje ndi hafi kuza, hazoza benshi biyitirira izina ryanje, ati muragaba ntimuze mujeyo. Rero bana b'Imana nukuza muragaba. Njewe baramborotse mw'iyo groupe mugabo abi Imana yari ikeneye bazosanga muri box ndabashiye mu yandi magurupe canke se barumvise ikintu cyo gutinya. Ntabwo abaza bavuga ngo mukama aribo by'ukuri ko baba barimo neza, kandi bene abo bantu babesha bafise akarimi gasosa. Rero murabe ntimuze murasanga mwajanye n'ibyo mutojanye, muze muragenda mubanje gushishoza neza. Ego nanje ndashimira Imana kuko Imana yampaye kumenya abo bantu abaribo. N'abandi hari igihe umuntu aba yizera ngo ujya ninagenda nkamubesha ibi n'ibi. Hari n'igihe abantu bamenya neza uburyo ubayeho akaba ari byo bafatirako, kandi yakubwira kuko nyuma hariho abantu bashika nka 2 canke 3 twaganiriye. Ndamenya neza ibyabo bapasteri, ndamenya neza ko babandi baza ngo pasiteri umwana wanje yagwaye, pasiteri wa musuma bamufashe. Iyo biba uje yari karavuga ibintu by'ukuri bivuye ku Mana, bajya abantu ntibari kuza kuko yari kubara ari Imana nyimba ari mukuye mu ishengero ry'intama zirenga 100 agasohoka hanze kuba ari ambwira iyo message. Ntabwo bajya abandi bari kuza kuja baronona iyo message. Twari kuganira neza tugahana, nkamenya neza koko ari Imana yamutumye. Ariko bajya baca baza ngo pasiteri ibi nibi bajya n'abantu baba bapanzwe kugira ninavyumva numve ko ari pasiteri arenze, numve ko anyemeje. Kubera ari wundi yambwiye ngo jengo yarambwiye ngo nzomusengera ngo Imana ngo ivuze kunuku. Ndamubwira nti ndafise umuntu agwaye yaheze mu bitaro, yaheze mu nzu, banza umusengere niyakira niho nca nemera ko nanje ibyanje wogira icyo bikozeko. Nuko rero muhezagirwe, umukama Imana bagirire neza, mwarahezagiwe n'Imana. Murakoze ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.